Mwaramutse namwiriwe abantu mwese muko murakurikirana Roy TV Burundi, ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno munsi n'umunsi wo gushikiriza amakuru yaranze indwi. Ikigo kijeje gukurikirana igiterwa c'icayi kuri uno wa mbere Nyakanga 2025, Burundi OTB cakiriye intumwa zavuye mu gihugu ca Chad zirongowe n'umushikiranganji wa leta, akaba kandi umuhanuzi adasanzwe mu biro vy'umukuru w'igihugu ca Chad n'umukuru w'umugambwe w'ico gihugu. Intumbero y'ugo rugendo kukaba kwari guhonja icayi c'u Burundi no kuganira kukungene icayi c'u Burundi gishogwa muri Chad. Ati icayi c'u Burundi gifise akanovera kadasanzwe. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawuntuye yafashe urugendo kuri uno wa kabiri igenekerezo rya kabiri Nyakanga 2025 rumushikana i Alger ku mugwa mukuru w'igihugu ca Algeria, aho yaragiye guserukira umukuru w'igihugu c'u Burundi nyen'icubahiro Evariste Ndayishimiye mu nama yo ku ncuro ya kane y'isoko rusangi huriro ry'amareta ya Afrika ZLECAf. Nk'uko umushikiranganji wa mbere yabishikirije, iyo nama izoba akaryo ko kungurana ivyumviro kubijanye n'iterambere ry'ibihugu bigize ZLECAf mu guteza imbere iryo soko. Abenegihugu bo muri komine Kiremba y'intara ya Butanyerera baraye ntibuca bitegurira gusanganira umukuru w'igihugu, aho yari aramutse abashikiriza musitanteri mushasha Habiyakare Pascal agiye kurongora iyo komine. N'indongozi zimwe zimwe ntizatanzwe, aho twovuga nk'umukuru wa sentare Ntayegayezwa, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, abashingamateka batowe mu ntara ya Butanyerera, umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Butanyerera n'ahandi. Umukuru w'igihugu ati ni waba warateye imbere subira inyuma uteze imbere abandi. Umukuru w'igihugu yagendeye Daniel Johnson, umurundi afise urukoba rwera, afise ishure ry'abaragi, aho Daniel Johnson yashikirije imigambi y'uburimyi n'ubworozi bw'amafi amaze kurangura. Nyen'icubahiro umukuru w'igihugu yagendeye iryo shure ry'abaragi mu Gisuru, yongera ashikiriza ibiro vya musitanteri wa Muyinga. Umwaka w'ishure uzotangura igenekerezo rya 15 Nyakanga, utangurane amashure y'indaro mashasha ariyo Lycée Technique Melchior Ndadaye y'Inyabihanga mu ntara ya Gitega na Lycée Al Maktoum yo mu Rumonge. Ivyo umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana yabishikirije mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane Nyakanga 2025 i Muyinga. Umushikiranganji yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ivyavuye mu kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice c'inyuma y'ishure nshingiro. Ayo niyo makuru yo kuva kw'igenekerezo rya mbere Nyakanga gushika kw'igenekerezo rya gatanu Nyakanga 2025. Murakoze. Imutangwa muri Roy TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba, ngwino unyaragase duhurire muri Roy TV.